Yesu asifiwe sana. Ndabifurije amahoro y'Imana. Semeni amen. Ndabifurije amahoro y'Imana. Ndabifurije ubuntu butagabanije buva ku mwami wacu Yesu Kristo. Ndabifurije impore iva ku mwami wacu Yesu Kristo. Ndabifurije kunaguka mu mitima yanyu mu izina rya Yesu. Amen. Kubera iki ndiko ndavuga aya majambo? Ni kubera ko sishobora kuvuga ijambo ry'Imana niyo bagije ibihe turimwo. Bwana Yesu asifiwe sana. Turi mu bihe bitoroshe, turi mu bihe aho ahantu hose uca abantu imitima yabo yamaze kuranduka. Ugurura televiziyo ukabona intambara, ukabona ihanga ritera irindi, waraba amakuru ukumva bakubwiye ngo ekonomi ngo yasubiye kumera nabi. No kuvuga nta makuru ahumuriza uyu munsi umuntu aronka. Yesu ashimwe cyane. Nicyo gituma hari ibintu bikeya nashaka kuvuga imbere yuko mvuga. Sinoreka kuvuga ikintu kiko kiraba uyu munsi. Sinzi ko hari abazi yuko uyu mwana tuvugana hariko haraba intambara muri Isirayeli. Hari ababizi? Mwarabyumvise? Kubera iki tudashobora kuvyiyobagiza? Ni kubera ko ubuzima bwose nabonye bwo muri Bibiliya bwamabufatanye iminsi yose n'Abisirayeli, iminsi yose abasomyi ba Bibiliya. Yesu ashimwe. Nta kintu na kimwe kigera kiba kuri Isirayeli kidafise ico kitubwira nk'abana b'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Ariko ico nkeneye kuvuga ni iki? Abantu bose nabonye ku masitati bavuga ngo pray for Israel, sengera Isirayeli. Nakuze numva abantu bavuga ngo nugusengera nde Isirayeli, ngo kubera ko ngo umuntu wese azohezagira Isirayeli ngo nawe azogira iki? Azohezagirwa. Hama rero nsubira kandi kwibona ku masitati, ku ma YouTube, kubiki iryo jambo amafata umwanya wo kwiyumvira. Bwana Yesu asifiwe. Mbega iyo tuvuga ngo dusengere Isirayeli, icambere mbega duhezagira Isirayeli kugira duhezagirwe? Mbega uyu munsi twebwe kugira duhezagirwe canke umuhezagiro wacu uva mu guhezagira Isirayeli? Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko twahezagiwe imihezagiro yose ahantu ho mwijuru muri nde? Muri Kristo Yesu. Nukuvuga uyu munsi twebwe umuhezagiro wacu ntuva mu guhezagira Isirayeli, umuhezagiro wacu uva mu kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Semeni amen. Haleluya. Rero tuvuze ngo dusengere Isirayeli, turabasengera iki? Mbega turabasengera ngo bica barabu babaheze canke tuba tuko tubasengera iki? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ijambo rengeneye ko dutangurira ko nk'abana b'Imana ni vyiza ko tubimenya. Iyo dusenge ibihwanye n'umutima w'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Reka dusome igice c'icumi Abaroma. Abaroma ni igice n'icicumi. Sinzi ko ari bodufasha mikrofone yindi kugira badufashe gusoma. Abaroma igice c'icumi. Bwana Yesu asifiwe. Icambere nagomba kubibutsa nuko Kristo yaravuze ngo hazobaho intambara n'impuha ziki. Hama Yesu acavuga ngo ariko ngo nimuhumure ngo ivyo ntibizogira iki? Ntibizobura kugira iki? Gushika.
bisigura ngo mu byo dusaba dusenga iby'intambara twebwe ntibituraba. Mwumvirize neza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mu masengesho yacu twebwe iby'intambara nimuha z'intambara tuzi ko Yesu yavuze ko bizoba. Ibyo ntibidusamaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibyo ntibisamaze imitima yacu. Ariko twe dusenga iki? Twebwe iyo dusaba uyu munsi dusaba iki? Haleluya. Mudufashe. Tangura ku murongo wa mbere. Abaroma igice c'icumi murongo wa mbere. Turasoma mu izina rya Yesu. Bene data, ivyohimbara umutima wanje, n'ivyo nsengera Abisirayeli ku Mana. Mwumvirize iri sengesho ritandukanye nabyo barabatubwira. Mwumvirize iri sengesho. Ivyo nsengera Abisirayeli ku Mana, no kugira ngo bakizwe. Mwabyumvise? Je ndabasengera kugira ngo bagire iki? Bakizwe. Ndabashingira intahe yuko bafise ishaka ry'Imana. Ariko si mu buryo bw'ubwenge. Ko batari bazi ukugororoka kuva ku Mana, bakarondera kwishingira ukugororoka kwabo ubwabo. Ntibaganjwe no kuva ku Mana. Umurongo wa 4. Kuko Kristo ari we ivyagezwe bishikirako, kugira ngo aheshe uwizera wese iki? Ukugororoka. Menda babaza Abisirayeli barizeye Yesu Kristo. Baramwizeye nk'umwami n'umukiza. Israël en tant que nation, nk'ihanga rya Israël baramwizeye Yesu. Oya, bafise undi barindiriye Mesiya. Gushika ubu baracarindiriye undi Mesiya. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki Paulo avuze ati ndabasengera ngo bakizwe? Ni gute ushobora gusengera abantu bafise amasezerano y'imyaka ibihumbi, abantu bafise abasogokuruza bukwizera, abantu bakuze bumva Imana, abantu bavuga ngo Imana yavuye iwabo, ariko bigenda gute ngo ugere hano uvuge ngo icyo ndabasabira ngo nukugira bagira iki? Bakizwe. Kubera iki iri sengesho rihuye cyane n'isengesho tuosengera bene wacu Abarundi, Abanyarwanda, Abakongomani. Twakuze tuzi yuko tuzi Imana. Twakuze abantu bose urababwira Imana ukamenga bakuze bayizi, bakuze basenga, babivukiyemwo. Yesu ashimwe cyane. Ariko Paulo aravuga ngo ndabasengera bagira iki? Bakizwe. Semeni amen. Haleluya. Twereke ya drapo mwari mwashize ku bwa mbere, ikintu ushaka kubereka gatonya. Bwana Yesu asifiwe. Abisirayeli kijya kimenyetso cerekana drapo nationale yiwabo, abakizi ni inyenyeri bita Etoile de David. Amen. Sinzi ko hari umuntu muri Bibiliya amaze gusoma iyi nyenyeri, ngo inyenyeri ya Dawidi. Haraho muri ayisoma inyenyeri ya Dawidi? Bwana Yesu asifiwe. Inyenyeri haraho muri ayibona muri Bibiliya? Iyi ni inyenyeri ya secte satanique y'ikintu bita Kabale juive. Yesu ashimwe cyane. Iki kintu ntaho gihuriye n'abana b'Imana. Iki kintu ntaho gihuriye n'Imana. Ndabizi ko muhora mubibona ahantu henshi, baraba amafilme amaki, muhora mukibona ahantu henshi. Iki kintu ntaho gihuriye n'ubuzima bw'Imana, ntaho gihuriye n'Imana. Bisigura ngo abantu bafonze Israel, abantu bashizeho leta d'Israel, bari abantu bamaze kugira iki? Kudevia ku Mana. Na bugingo n'ubu abantu vyitwa ko barongoye Israel ntibizera Kristo, bizera ibindi bintu, ibintazi. Nico gituma Paulo iri sengesho yasenze ari ryo sengesho dukuriye kubasengera ngo bagire iki? Bakizwe. Kuko benshi n'abasataniste, benshi n'abamagicien, ariko bakiyambika uruhu rw'Imana, vyose bakabikora mu izina ry'iki? Ry'Imana. Mugabo kandi baramaze kuva ku Mana. Bwana Yesu asifiwe. Kubera iki nashimye kukabereka? Kubera ko bigezweho Stand for Israel, amadrapo barako bayashira mu mamodoka, abandi nabo bakayashira mu mashengero. Mumenye ko irya drapo atari drapo y'abakristo, kandi Kristo nta drapo yigiza duha. Sinzi ko ari drapo yigiza dusigira Kristo. Irya ni drapo y'abasataniste, mubimenye. Bwana Yesu asifiwe sana.
Nibaza ko message irapashije. Hari abantu bafise umwete utariwo, hari abantu bafise umwete w'ubwoko. Twende dufise umwete w'ubwoko, dufise umwete w'ubwami bw'umwami wacu Yesu Kristo. Hari abantu bumva umenga irya drapo nibwo buzima bwabo. Mbwa kubera kutanamenya niyo drapo aho yavuye. Yesu ashimwe cyane. Igikwiriye nuko twizera umwami wacu Yesu Kristo, umwami akaduha uku kugororoka kuva ku kwizera. Amen, amen. Nico Paulo yariko arasigurira aba bajuifu bari barizeye umwami Yesu Kristo b'abaroma. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Subira kuri ya verse Abaroma igice c'icumi, subira kuri ya verse. Bwana Yesu asifiwe. Ikindi ca kabiri nkeneye kuvuga gifise ico gihuriyeko na twebwe uyu munsi. Abisirayeli ntibemeye Yesu Kristo nka Mesiya, ntibamwemeye kuko bamuhora icambere yuko atava mu muryango ukaze, atari umuntu w'icubahiro. Ica kabiri bamuhoye kuko ataje gukemura ibibazo vyabo. Ibibazo vyabo bari barimo nibihe? Nuko bari munsi y'iki? Y'uburetwa bw'abaki? Bw'abaroma. Bobo bari biteze umucunguzi fiziki, umucunguzi mu buryo bw'iki? Bw'umubiri. Yesu urakora babwira ngo nzanye ubwami bushasha. Bo biyumvira bati n'ubwami buje gukuraho ubwami bw'abaroma. Siko turiko turakurikirana. Ndaza kubabwira aho bihuriye n'ivyo no munsi. Yesu ashimwe cyane. Nukuvuga Yesu ntibamwemeye kubera ko atari wa mu Yesu aje gukemura ibibazo vyabo vy'umubiri. Semeni amen. Amen. Semeni amen. Mwari muzi ko ku Mana ibibazo Imana yo ibona ko ari ibibazo, ni ibibazo spirituel. Ndabizi yuko ibibazo by'umubiri biratubabaza cyane kandi bikatumerera nabi. Mugabo nangoma ndababwire ngo niyo tutiga umutima w'Imana, niyo tutamenya ikintu Imana iha priorite mu buzima bwayo nk'Imana, tuzokuma minsi yose mu masengesho yacu tudahuza n'Imana, turi kure cyane y'iciyumviro c'Imana. Kubera ko Imana priorite yayo ico yabona Isirayeli ikeneye wari umucunguzi spirituel, kuko bari bagoye mu buryo bw'impwemu. Semeni amen. Uburetwa bari barimwo Imana yari ikeneye kubakuramwo bwari uburetwa spirituel. Ariko bobo bashira imbere uburetwa bwo mu buryo bw'umubiri. Ngo twebwe ngo kuva ngo kuri basogokuruza ngo ntaho twigeze tuba abaja b'umuntu numwe. Ariko Yesu arababwira ngo muri abana ba so, ariko avuga nde? Satani. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bihuriye he n'ishengero ry'uno munsi? Bihuriye he n'abantu b'uno munsi? Yesu abantu biteze azogaruka gutora ishengero. Abantu benshi biteze Yesu aza kubakemurira ibibazo vy'umubiri. Abantu benshi biteze Yesu azanye agakiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nukuvuga turafise ico duhuriye ku n'Abisirayeli. Yesu yarababwiye akantu rero, arababwira ngo jewe naje mu izina rya Data ntimwanyemera, ngo ariko ngo hari uwundi azoza mu izina ryiwe ngo muzomwemera. Ariko avuga nde? Antikristo. Mwari muzi ko nariko ndasoma Bibiliya. Semeni amen. Sanga Antikristo ibi bintu vyose mwiteze kuri Yesu mu buryo bw'umubiri, Antikristo niwe azoza kubikora. Mwumvise? Mwumva akantu? Azo ari umutego ukomeye cyane. Abantu biteze Imana ije gukemura ibibazo vyabo vyose. Abantu baje biteze Imana ije gukemura ibibazo vya ekonomi. Abantu biteze Imana ije gutunganya ngo imisozi indwi, politike, media, ngo biki vyose. Nukuvuga ngo uzoza kubikemura, reka ndababwiza ukuri, Yesu ntazobaje kugira ngo akemure ivyo bibazo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo niyaza azobaje kwitorera umugeni wiwe, no gushika ngaha ntazohashika. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo azoherera hehe? Mu bicu. Ntazoshika no mwisi. Semeni amen. Haleluya.
nukuvuga rero ngo uwo mesiya abantu barindiriye akemura ibibazo byabo byose, politiki, ekonomike, uwo n'umugabo yitwa nde? Antikristo. Kuko nakunda soma ijambo ry'Imana ngo aho bazovuga ngo amahoro, 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 ngo niho guhenebera, niho guhona kuzoba kubabaye, kubisigura ngo azobahendesha amahoro, abahendeshe n'umutekano vya fake pirate. Amen. Kubera ikindi ko ndabivuga bino bintu, kubera ko nzi neza ko nubwo Antikristo atarahishurwa, impwemu yiwe iriko irakora mw'ishengero. Iyo mpwemu ya Antikristo niyo iratuma abantu bavuga iby'umubiri cyane gusumba kuvuga Kristo. Iyo mpwemu ya Antikristo niyo iratuma abantu bumva bagoberewe kubwira abantu ibihimbara amatwi yabo hakuvuga ibihimbara umutima w'Imana. Iyo mpwemu ya Antikristo niyo irahishurira abaprofete kuvuga amasaha 2-3 ibibazo gusa by'abantu hakuvuga umutima w'Imana. Nukuvuga iyo mpwemu iri kwirakora mw'ishengero uyu munsi. Semeni amen. Kubera iki? Iri kwitegura ukuza kwa Antikristo, kuko iyo bakubwiye ngo ibibazo byawe bigiye guhera, barazi yuko hari umuntu azoza. Iyo mpwemu, semeni amen, birazi ko hari umuntu azoza babwire ngo ibibazo byanyu byose biragize iki? Biraheze. Abantu bari Buraya, aba diaspora badukurikirana, semeni amen, reka ndababwire ikibazo muzohura naco. Gahunda bafise niyi: ikintu ca mbere abantu bari hanze kibaraje ishinga canke kibaremereye n'ubuzima bw'amakredi, n'ubuzima bw'ingurane. Ubuzima bwabo bwose ugasanga ni ingurane. Ndabafinze, ninde azokuraho ico kibazo? Ninde azokuraho ico kibazo? Inde? Antikristo azoza babwira ati mwe nimwemera umugambi gusa, ibyo bibazo byose turagira iki? Turaheza tubikureho. Kubera iki mubona uyu munsi isi umenga uko iminsi igenda isi guma iba compliqué. N'ibintu byari byoroshe biguma. Kubera ko umenga hari ikintu gihari cyo kuguma kigira iki? Gifyonda abantu, ku buryo ubuzima bw'abantu buguma buba compliqué uko iminsi igenda. Ntavyo murabona? Muriko murayibona cyangwa ntavyo mubona? Urumva umuntu waruzi ko ameze neza, ahagaze neza mu buryo finance, mugukumva niwe ari korarira gusumba abandi bose. Hari kibazo iki? Yesu ashimwe. Reka ndababwire kuri bana b'Imana, tureke kuba abanyamubiri. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo abo tugwana nabo sabe iki? Sabe inyama n'amaraso. Sabe inyama n'amaraso. Iyi pressure mwumva iri ku buzima bwacu, iyi pressure y'ubukene, pressure y'iki, y'ukubura, umva abantu no kwimyoza no kugira iki, mumenye yuko sinaka suri ariko arabikora. Amen. Hallelujah. Abo tugwana nabo sabe inyama n'amaraso. Nico gituma ndiko ndabivuga kugira ngo iyo dusenga tumenye basi ukuntu dusenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni naco kintu je nsengera uyu munsi abana b'Imana. Kuko reka ndababwiza ukuri, niyo twava muri no setana kimwe dufise ntaco bizoba bitwaye. Mugabo ikintu kizoba gifise ico kimaze nuko tuzova hano mwisi Imana idushingira inaha yuko tutigeze turekura ukwizera. Nico kintu gihambaye. Kuko nawe ndababwire ngo muri bino bihe vya nyuma abantu plus bazoshira umutima ku vy'isi, plus bazoba bafise ama probabilité menshi yukudasanganira umwami wacu Yesu Kristo, kuko bazokora ibintu byose bishoboka biza bikora kuri bwa buzima bwacu bwa misi yose, biza bikora kuri za nyungu zacu zo mu buryo bw'umubiri. Mubyumve neza. Nukuvuga abantu bazoba baramaze kuba addicted, abantu bazoba mu mitima yabo baramaze gukunda ivy'isi, baramaze kumatana n'isi. Antikristo rero wewe azoba bizi, ntazogwana n'umuntu, ahubwo azovuga ati ndatwara ibintu vyanje ni utemera iki. Nico gituma abantu benshi bazomwemera.
Ico gituma n'abitongo n'abana b'Imana benshi bazogira iki? Bazomwemera. Kuko nimwibaze gatonya, umuntu amaze imyaka 10 yumva isi gusa, bamubwira ngo akira imodoka, akira amazu, akira ibi, imyaka 10 arivyo yumva. None uwo muntu ani Kristo yereka gute kumwemera? Ko ari wazoza bifise ivyo bintu vyose. Turicaye nga mugabo ndazi ko dufise ibibazo vyinshi, ndazi ko dufise ibibazo vy'uburaro, ibibazo vyo kurya, ibibazo vyo kwambara, ariko nababwiza ukuri nitwigisha imitima yacu kurengera ivyo bintu vyose. Siko gayemwe, ntitwihebure ngo twitware ukudakwiriye. Yesu ashimwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Ndabizi ko dufise ibibazo nk'ivyo, ibibazo bitandukanye vy'imibereho, ibibazo vyinshi uyu munsi. Haleluya. Ariko nagomba kubakomeza mu izina rya Yesu Kristo, nimugumye ukwizera twahawe rimwe gusa. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Rero ico dusengera abisirayeli twebwe, nico dusengera abarundi mu vyumve neza. Twe dusengera, tubasengera ngo bagire iki? Bakizwe, bashike ku kumenya ivy'ukuri. Ico tubasengera. Twebwe ntidusenga amasengesho y'ikinyepolitike canke y'intumbaze y'ibindi bintu bya geopolitike, ntavyo nzi. Twe dusenga gaya masengesho, twe dusenga ngo baba barundi, baba bakongomani, baba abanyarwanda, baba abanyisirayeli, Imana ibagirire neza, bagire iki? Bakizwe mu izina rya Yesu. Amen, amen. Haleluya. Mudufashe rero dusome muri Bitesalonika ba mbere igice ni ca 5, 1 Thessaloniciens 5. Bitesalonika ba mbere igice ca 5. Tangure ku murongo wa mbere. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ivyo kugaruka k'umwami Yesu. Ariko bene data, ivy'ibihe n'imisi ntimurinda kuvyandikirwa. Kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'uko igisuma kiza mw'ijoro. Aho bazoba bavuga bati hari amahoro. Mwumvise? Aho bazoba bavuga ngo hari iki? Nico gituma natanguye nsaba canke nsenga ntimana vy'ukuri itwuzuze ya mahoro yayo. Murazi gituma? Ni kubera ko amahoro Kristo azozana, ayo mahoro atandukanye n'amahoro Yesu yavuze ngo ndabasigiye amahoro yanje. Semeni amen. Amahoro twebwe si ikintu twiteze, ahubwo amahoro ni ikintu Yesu yadusigiye twaronse. Semeni amen. Mugabo iyo usamaye nk'umwana w'Imana, nico kintu nkeneye gushimikira ko uno mugoroba, kandi kiri mu bintu bizotuma abantu benshi badasanganira umwami Yesu. Kimwe mu bintu bizotuma abantu badasanganira umwami Yesu, Kristo azoza gutora abantu bafise amahoro. Kristo ntazoza gutora abantu bari muri paniki y'ubuzima. Oya, Kristo ntazoza gutora abantu. Semeni amen. Kristo ntazoza gutora abantu batagifise ivyizigiro mu mitima yabo. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Aho bazoba bavuga bati hari amahoro, nta nkomanzi, niho uguhona kuzobaza ko giturumbuka. Nk'uko ibise biza ku mugore akuriwe, kandi ntibazokwikiza na gatoya. Ariko mweho bene data, ntimuri mu mwiza ngo uwo munsi ububire nk'igisuma. Uko mwese muri abana b'umuco, mwese muri abana b'umuco b'umurango, ntituraba ijoro canke ab'umwiza. Nuko rero ntidusinzire nka babandi, ariko twame tugavye twirinde ibiboreza. Kuko abasinzira basinzira mw'ijoro, n'ababoregwa baboregwa mw'ijoro. Ariko tweho ko turaba umurango, twirinde ibiboreza, twambaye icuma
gikingira igikiriza twambaye icuma gikingira igikiriza kwizera n'urukundo cy'ukwizera n'urukundo kandi twambaye nk'inkofero ukwizigira agakiza kuko Imana itadushiriyeho kuturakira ariko yadushiriyeho guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Niwe yadupfiriye kugira ngo tubaneho nawe ariyo turi maso canke dusinziriye itiro ry'urupfu. Nuko muhanurane mukomezanye nk'uko mubikora nyene. Murumva amajambo yo gukomeza abana b'Imana. Haleluya. Inkuru nziza niyi nuko icambere Imana ntiyadushiriyeho kuturakira. Nkuko abantu bakunda kuvuga ngo Imana izokwemera ko dusha mu muriro kweri. Ngo yangu Imana ngo ni nyembabazi. Ngo niyo kwemera ko tuja mu muriro. Navyumvise? Si Imana izokwemera ko tuja mu muriro. Imana ubugombe bwayo nuko tubana nayo twaba turi maso ngo canke tusinziriye itiro ry'urupfu. Ariko ivyo semeni amen. Ubwo nibwo bugombe bw'Imana. Mugabo wewe urafise uburenganzira bwo kuvyanka. Uti sinkeneye kubana n'umwami. Avyumvise? Abazosha bazaba barabihisemwo. Semeni amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Semeni namabwira abajone bakunda kuvuga ngo kuhaturira. Namandiko ndababwira ni Imana kuvuga ngo nyamba utanguye kuhaturira uri nga uzobandaniriza gusha nyene. Sizi ko muvyumva ni continuation. Ndikuvuga ngo nyamba uyu munsi uba ubuzima bwawe ari kwiryohera, ari kuvyuka, ari kwiryohera, kuryohera umubiri wawe, ivyifuzo by'umubiri wawe, ndikuvuga urukura hitamwo ubwo buzima niwe wabuhisemwo, inabwo uzobandanirizamwo. Yamara ubugombe bwayo, ubugombe bw'Imana nuko tucambaye imibiri umwami Yesu abana natwe. Kandi abagenana n'umwami Yesu Kristo ntibaboregwa bari lucide. Iyo tuvuze kuboregwa nitwe turavuga inzoga gusa, kuko ibiboreza abantu ni byinshi uyu munsi. Semeni amen. Ibintu biboreza abantu ni byinshi. Wewe sinzi ikikuboreza. Sinzi ikintu kikuboreza wewe, sinzi n'ikintu kikuboreje uyu munsi, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo abiteze uwo mwami Yesu Kristo ngo bo bahora bari maso. Amen amen. Kandi bari lucide. Lucidité y'abana b'Imana yagiye he? Amen. Ni gute umuntu wombwira ngo uri umwana w'Imana ngo uri lucide ngo ntuborewe? Ariko ijambo ryose riva mu kanwa kawe n'umururazi, ijambo ryose riva mu kanwa kawe no kwidodomba, we uraborewe. Uraroborewe ibihe, uraborewe ibibazo, abandi nabo baborewe amahera, imibiri yabo bayitwaramwe uko bishakiye. Nukuvuga amakategori yose arahari uyu munsi. Sinzi wewe ikintu kikuboreje. Semeni amen. Kubera iki tuza ngahe? Tuza ngahe ngo dukomezanye, kuko aya majambo nk'uko yayanditse Paulo. Semeni amen. Twibutsanye kandi dukomezanye, twiruranishe aya majambo. Kuko iyo tuvuga misi yose ngo maranata, maranata, umwami Yesu ari hafi. Bega bimaze iki? Kristo niyaza agazusanga wowe atakwizera ufise. Ntumva ko zoba uhomvye? Uzobura umuhombe. Izo bimaze iki Yesu niyaza agasanga nturi ready? Kuko yaravuze ngo azosange imwemu zacu, ubugingo bwacu n'imibiri yacu ngo bitagira agasembwa. Vyose imwemu zacu, imishaha yacu n'imibiri yacu bizo bisangwa atagasembwa bigira. Amen amen. Haleluya. Rero uyu munsi abana b'Imana mumenye yuko ibintu vyose biriko biraza mw'isi biko bitagetinga cane cane umwana w'Imana. Ibintu vyose umugwanizi ariko ararungika mw'isi mbere na mbere biko bitera ukwizera k'umwana w'Imana. Uyu munsi urabaza umuntu uti kubera iki wagize ibi nibi agaca kubwira ngo ni kubera ko ngo ubukene bwari bundembeje. Reka ndababwiza ukuri,
abantu benshi barakenye mugabo ntibitwara nk'uko wewe witwara. Abantu benshi murasangiye ibibazo mugabo ntibavuga kujya wewe uvuga. Tureke kugira ivyitwazo, tureke kugira amabuke mise, tureke kurondera ibituma byo kutabaho ubuzima bw'Imana, ahubwo tugire effort ibintu byose tuvyegeranye kugira tubikuremwo impamvu zo guhimbara umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Siko gahemwe. Kuko uyu munsi abakristo barakubwira ngo biragoye gukizwa muri Afrika, ngo hari ubukene bwinshi, ngo hari inzara nyinshi. Hama bageri burayo naho ngo naho nyene ngo biragoye, ngo hari ibisamaza by'inoro. Uzokirizwa hehe? Uzokirizwa hehe? Afghanistan, Somalia, uzokirizwa hehe? Yesu ashimwe cyane. Agakiza ni kari geographique, agakizo ntigakogwa ko na meteo nibihe n'imvura na ivere niki. Agakiza twagahesheje n'ubuntu bw'Imana biciye mu kwizera. Semeni amen. Yaba mu Canadien, yaba wo muri Afghanistan, yaba wahehe, twizera ikintu kimwe twese. Amen, amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndabifurije rero gukomera muri kino gihe. Amen, amen. Ababorewe Imana ibakiza kaboregwe mu izina rya Yesu. Muramaze kubona ko n'umuntu asanzwe ari imboregwa iyo abonye yabonye undi muntu ariko araboregwa ku murango avuga tujya wewe yaragize iki, arayiciye umujye, ararengeje. Siko none? Haleluya. Twe turabana b'umuco, niyo mpamvu tutaburegwa, turabana b'umuco. Semeni amen. Amen, amen. Dusomere Petero wa kabiri, 2 Pierre 3:11. Petero wa kabiri igice cya 3 tangure ku murongo wa 11. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ukwitegurira ukugaruka kwa Kristo. None ko ivyo byose bizoshonga, bityo mukwiye kumera mute mu ngeso zera no mu kubaha Imana. Nagoma ndabibutse ikintu kimwe, ivyo bintu byose bizogira iki? Bizogira iki? Nenda abaza ikibazo kimwe tuvugane tutabeshana. Ibintu vya mbere bituma imitima yacu ihagarara, ibintu vya mbere bituma tugira imitwaro mu mitima yacu, ibintu vya mbere binyeganyeze imitima yacu, tuvugane ukuri. Si ibi bintu bavuze ko bizoshonga, nivyo canke sivyo? Sivyo bitubuza amahoro buri munsi? Sivyo bintu utumva umenga tukaryama itiro nk'ako turironka? Ibintu tuzi neza ijambo ry'Imana ritubwira ko bizogira iki? Bizoshonga. Mugabo ayo majambo tuyaherukira ngaha gusa, ntidusubira kuyibuka. Iyo tugiye muhira tugahura na bya bibazo, ntidusubira kwibukira ijambo. Ndagomba kwibutsa umutima wawe rero, ufise ibibazo by'akazi, ufise ibibazo by'inzu, ufise ibibazo bya parcelle, humura, abazifise zizogira iki? Zizoshonga. Kumpera ufise n'udafise ntawe uzomenye warafise n'udafise, kuko n'uwarafise byose bizogira iki? Bizoshonga. Namanda babwira ikintu kimwe ndakisubiramo. Yesu ashimwe cyane. Ubutunzi dufise ni ikintu dufise uyu munsi, kandi tuzi neza yuko n'inyuma y'ubugingo tuzoba tukigifise. Ubwo butunzi nabwo nta kintu na kimwe muri no si kirimwo, tuzi neza yuko dufise, tuzoguma dufise inyuma y'ubugingo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ubutunzi nyabwo Imana yaduhaye buri muri Kristo Yesu. Umugisha nyawe Imana yaduhaye uri muri Kristo Yesu. Mugabo ivyo ntituvyibuka iyo duhuye n'ibibazo byarwaye, iyo duhuye n'ibibazo by'inzu, iyo duhuye n'ibibazo bigaragara vya misi yose, turaheza tugatakaza ukwizera Imana yaduhaye, tukabaho nk'abandi bose, tukiba, tukigeragereza, tukamanipira abantu, tugashiramwo udutege twacu kugira dukore, twikorere twebwe ubwacu ibyo twifuza bidahuye na gahunda y'Imana. Turabesha, turiba, tukagira ibintu byose bitandukanye kubera ko tuba twibagiye ijambo ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Ndambare kubibutsa kandi mu mitima yanyu,
bijya bintu ugwanira mu mutima wawe, bijya bintu bituma widodomba, bijya bintu bituma umutima wawe wama wijiriwe, ndagufitiye inkuru nziza, bizoshonga byose. Nico gituma mureke abantu bishimira ivyo, mureke abantu bihambaze ku bw'ivyo. Umunsi ivyo bintu byose vyavuyeho, nta cubahiro na kimwe bazosigarana. Amen, amen. Haleluya. Nico gituma umuntu azi Kristo Yesu n'umuntu atekanye, n'umuntu atakibazo yifitiye mu mutima wiwe. Imana iguhaye ibiharage bige, shima Imana ubige. Iguhaye isosi sawa, piga, shima Imana. Umwana w'Imana ivyizigiro byose ivyo mwisi. Umwana w'Imana ivyizigiro vyo biri muri Kristo Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sinzi Yesu twizeye uwo ari we. Yesu agwiza imitsima. Erega Yesu ntiyagumye agwiza imitsima. Murage namusome Bibiliya. Yesu yaragwije imitsima rimwe. Hama abantu baramenyera, kabiri baramenyera. Arabahindukiye arababwira ngo yamara muruko murankurikira kubw'iki? Kubw'imitsima. Aca arabahindukira arababwira ngo kuva ubu rero umuntu atazorya umubiri wanje ngo anywe n'amaraso yanje, ntaho duhuriye. Nabo baca bavuga ngo birakomeye. Baca bagira iki? Bariruka. Kandi ibibazo by'umubiri vyamyeho, n'intumwa zaramubajije ngo none ko twebwe twasize ibintu byacu byose tugasiga ama business yacu, amadiri yacu, none tuzoronka iki? Ngiki kibazo abana b'abantu baba bifitiye. Yesu aca babwira ngo nimuhumure, ngo nzogira iki? Nzobashumbusha inshuro 100. None byagenze gute mu nyuma? Bakubise ibimoko byinshi, bakubita inkoni nyinshi, bihera babishe. None Yesu yarababeshe canke yababwiye ukuri? Yababwiye ukuri. Mwe mwibaza ko Yesu arabeshe? Reka nababwiza ukuri, impera twebwe twitega kuri Yesu nasanze atari yo Yesu yavuze. Nasanze turasoma amajambo y'Imana tukayakuramwo ivyo twifuza, hakuyakuramwo ico Imana iriko iravuga. Kuko nyamba Petero yahora aronka shekeri intumba zijana mu mafi, sinibaza ko Yesu yaciye amuha fois 100, yaciye amuha 10,000 shekeri. Oya. Kuko n'igihe bariko baragenda mwibarabara baciye inyuma y'ikimuga kiyo kirabacoresha, bakibwiye ati wa Peti ntitufise amahera, nta feza n'izahabu dufise. Nukuvuga yuko ntavyo bari bafise, ariko baramubwira ngo icyo dufise turagira iki? Turakiguha. Ariko birantangaza abakristo buno munsi, mubura byose, mubura mu mufuka mukabura no mu mutima. Amen. Hauzi ko sabyote. Amen. Amahera ntayo ufise, c'est pas grave. Mugo burekane n'ubwiza bw'Imana. At least ivyo nivyagusa n'ivy'ubuntu kubera kutavyakira. Amahera aragoye. Kuguru yaronke nibiharuro byinshi. Mugabo hariho ibintu Imana yatanze biri gratuit, biri aho by'ubuntu bw'Imana kubera kutavyakira. None wowe bura byose. Semeni amen. Haleluya. Abahevye byose kubwanje bakankurikira nzobaha incuro 100. Ko mutavuga amen. En fait, twe twabiharura gukere, twavuga duti je nyama narasize imodoka imwe, Yesu azoma imodoka iki? 100. Nyama narasize inzu imwe, Yesu azocagira fwasa acamye inzu 100. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibiharuro vy'Imana ntaho bihuri n'ibiharuro byacu. Pole sana. Amen, amen. Rero je ndabifurije ubuzima bwo kuba complet, ubuzima bwo kumva yuko nta kindi kintu turindiriye mu buzima bwacu kugira twumve yuko duhagijwe. Nta kindi kintu twiteze. Murazi gituma abantu mw'isi batigera bahaga nuko misi yose bazi yuko ico bakenye nibakironka badoca bahazo, hama ca kindi baronse bamaze kukironka ubwo nyene bakumva inyota y'ikindi kintu. Nukuvuga umuntu yamafise inyota idahazwa kubera iki? Kubera ko atazi yuko umwana w'umuntu
ahazwa n'umwami Yesu Kristo gusa. Umutima w'umuntu uhazwa na Yesu. Umutima w'umuntu ushobora guhazwa n'imodoka na mariage n'umwana na bijya bintu byose mwifuza, promotion, akazi. No. Nico gituma umuntu arashobora kwica kandi afise amahera. Ukimvira kuba iki yishe. Yarakiniye andi mahera kandi mbona yarafise menshi. Niko bimeze. Umwana w'umuntu ni utiga guhagishwa na Kristo nta kintu na kimwe kizova kigize iki cyuzuye umutima wawe. Aya majambo rero je ndifuza mu mutima wanje ndiko ndasenga sengera abakristo buno munsi kugira ngo baba amahoro. Turafise ibibazo byinshi muri nose, turafise n'ingorane nyinshi kandi ndababwiza ukuri nubwo twese twifuza kuva muri bino bihugu byo muri Afrika twese ntituzogenda, siko ntivyoshoboka. Kandi n'abazogenda nabo nyene bitegura ivyo bazohura navyo iyo bagiye, kuko namura babwire ngo ntituri mwijuru turi mwisi. Aho uri hose uhura n'ama challenge yaho, aho uri hose uhura n'ibibazo vyaho. Yesu ashimwe cyane. Kandi ivyo byose biza bivyiga ukwizera k'umwana w'umuntu. Ivyo bintu byose biza bishaka kugukura mu kwizera. Amen, amen. Haleluya. Rero duhumure, twige imitima yacu kumva ko turi satisfait na Kristo, kumva yuko ego vya bini dukeneye gushikako bibaye Imana ishimwe, mugabo nta kintu na kimwe niteze kugira numve yuko mu mutima wanje mpagijwe. Aho niho tuzotangura kuririmba indirimbo z'amashimwe zivuye ibwina bw'imitima. No musindi dushima Imana. Dushima Imana kuko batubwiye ngo dushima Imana, mbwa ntitumva impamvu zo gushima Imana kubera ko hari ibibazo byinshi tugifise mu buzima bwacu. Turindire niyo vyakemuka tuje dutera za haleluya. Sivyo? Sivyo none. Dushima Imana kwa mufano. Kwa mufano. Mugabo mitima yacu izokuzura amashimwe, izokumva yuzuye ivyishimo mu gihe tumenye yuko Yesu arahagije. Yesu aragize iki? Arahagije. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Nubwo tutoronka ibi nibi, nubwo tubona umenga hari ikintu kibuze, Paulo yarasenza vraiment avuga ati jewe hari ikintu kiyo kirambruya, hari ikintu kiyo kiramvuruga. Arasenga. Imana iramubwira ati Paulo, ma grâce te suffit. Ubuntu bwanje buraguhagije Paulo. Bya kabiri kandi Paulo, ubuntu bwanje buragize iki? Buraguhagije. Ibibazo byose turimwo, ingorane zose turimwo, reka ndababwiza ukuri, reka twige guhazwa n'ubuntu bw'Imana mu bibazo byose turimo. Siko tureke kuguma twiteze ngo njewe ngo nditeze ngo ikibazo kigiye guhera. Kirashobora kudahera my friend. Nabyumvise? Ico kibazo urimwo kirashobora kudahera, ariko ndagufitiye inkuru nziza. Niyo wiga kunezerwa no guhimbagwa muri ivyo bibazo urimwo nyene. Semeni amen. Aho niho hari intsinzi yiwawe. Aho ni uzoba wanesheje. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Reka batubandanirize turangize. No mu kurereka ukuza k'umunsi w'Imana muhahamiye. Ariko rindira gato twende bukebuke. Ariko ndababaza, mwe muribaza yuko abana b'Imana uyu munsi bahahamiye umunsi wa Kristo? Nico kintu cya mbere bahahamiye mu mitima yabo? Nivyo? Canke muhahamiye amaresultat ya green card? Ndagomba rero wumve ni gicapo, siko none ni gicapo. Reka dufatire kuri ivyo basi kuko ari ivyo byadutwaye imitima. Siko wana kujya kunuba witeze kuba kwishura yuko unaenda maju. Ubu kuna baswahili arabataye maju siyo Bulaya. Semeni amen. Ijuru iburasi mwijuru. Amen, amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwera ndabizi ko twakubititse sana. Hari igihe tumva umenga hamwe tuova muri ibibazo turimwo vy'inzara vy'ibiki vyose tukumva umenga kabisa ubuzima
tuzoba turimwo azoba ari nk'ijuru. Sivyo. Ikintu wowe uhahamiye ni iki? Ikintu uhahamiye ni giki? Reka ndababwize ukuri. Nasanze uyu munsi Satani yazanye ibindi bintu mu mitima y'abana b'Imana bihamplasa ivy'ubuzima abana b'Imana babwirizwa kubamo. Ivyo abana b'Imana babwirizwa kwifuza sivyo no munsi bifuza. Hariho ibindi bintu bifuza. Ivyo babwirizwa guhahamira sivyo bahahamira. Ivyo babwirizwa kugwanira sivyo bagwanira. Ivyo babwirizwa kuvuga sivyo bavuga. Uyu munsi tuvuga ngo turabana b'Imana, mugabo nasanze mu buzima bwacu bwa misi yose, mu ngendo zacu za misi yose, ivyo tubamwo, ivyo tuyumvira, ivyo dukora, ivyo duhahamiye sivy'Imana. Nibindi bintu. Nico gituma rero tugwa mu mitego myinshi. Nico gituma tufise imibabaro myinshi mu mitima yacu, kubera ko Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ivy'imitima yacu ihahamiye sivyo twabwirizwa guhahamira uyu munsi. Amen. Haleluya. Reka ndabibutsa ikintu kimwe. Murazi yuko abantu ba mbere uyu munsi bagwanya kuza kwa Yesu, murazi ko arabitwa ko ari abana b'Imana. Abantu ba mbere ubabwiye Maranatha bimoka bagatwenga, murazi ko ari abana b'Imana. Kubera ko bababwiye ngo babwirizwa kubanza kuganza mu misozi indwi, ngo ntibiraba. Babwirizwa kubanza kuganza, babwirizwa kubanza kuja mu bibanza by'icubahiro, ngo babwirizwa kuntumbaza ibyo bintu byose. Yesu ngo ntashobora kuza ibyo bintu ngo batarabikora. Ariko mwari muzi ko Kristo atazoza gutora abantu batamugize iki, batamwifuza. Nta muntu n'umwe rega yoza kugutora ku nguvu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndababaza ikibazo. Hari umuntu yova par exemple Canada, kuko murabona abasheri baba diaspora, ugasanga umuhungu yabwiye afise umusheri muri Afrika, akavuga ati ni witegure itariki nini nzoza tugire urubanza. Niwe ndababaza ikibazo kimwe. Hamwe umukobwa tuba kimwishimiye yo mutwara ni nkuko nato bimeze rero. Nyamba turi umugeni wa Kristo, nyamba byitwa ko twiteguriye umwami wacu, nyamba tutamudezira, nyamba tutamwifuza kuzomubona, kuzobona uwo munsi we, nyamba tutifuza kuzobona adusangana, kuzobona duhamagara ngo tumusanganire, nyamba ivyo atari byo bihora bimuri mu mitima yacu. Reka ndababwiza ukuri, turimwo mu bari Yesu azotwara. Semeni amen. Bandanya. Ariko nk'uko yasezeranye, tureretse ijuru risha n'isi nsha, ivyo kugororoka kuzobamwo. Nico gituma abo nkunda, kuko mureretse ivyo mukwiye kugira umwete. Mukwiye kugira iki? Umwete wo kuzosangwa le zèle mu mahoro. Mutagira ikirabagu, mutariko umugayo imbere yiwe. Semeni amen. Iri niyo jambo nashaka guherezako. Ndabaza umutima wawe, mbega umutima wawe urimwo amahoro? Mbega hari amahoro umva mu mutima wawe? Mbega nyamba ata amahoro ufise, gerageza wiyumvire, ni igiki kikubuza amahoro? Ni iki gituma utagira amahoro? Ni igiki urindiriye kugira ngo wumve ko mu mutima wawe ufise amahoro? Mukwiye kugira umwete wo kuzosangwa mu mahoro, mutagira ikirabago, mutari kumugayo imbere yiwe. Amen. Haleluya. Ndabifurije amahoro y'Imana mu mitima yanyu. Ndabifurije kugumana amahoro mu bukene. Ndabifurije kugumana amahoro mu muhazi intambara no mu ntambara. Ndabifurije kugumana amahoro. Ndiko ndabivuga uyu munsi, ibihe twe tugiye kubamwo n'ibihe bitoroshe. Ibihe bitoroshe.
dukwiriye kugumana amahoro Kristo yaduhaye. Semeni amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Duhaguruke ku maguru yacu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye ko ushishikara kutuyobora ukatwigisha inzira zawe, kandi utadendebukirwa. Buri munsi wama uriko uratwibutsa kandi utwereka ico twahawe ico ari cyo, utwereka ico twifuza gushika ko ico ari cyo, kuko twebwe ntituzi, kandi ico tuzi agace, ariko wewe uri umuvyeyi mwiza wifuza ko abo wapfiriye, wifuza ko abo waremye bose boshika mu kukwizera, bagakizwa, bakamenya ukuri. Naco wifuza ko buri munsi duha tugendera mu nzira zawe, ukadufata ukuboko ukatumurikira, ukatwereka aho tubwirizwa guca, ko wewe ari wowe nzira kandi ari wowe kuri. Tukaguma muri wewe, tukagenda tudahugumbwa, tukagenda tutarabisha amaso y'uyu mubiri w'inyama n'amaraso, ariko tuyoborwa no kwizera, kuko aya maso abona byinshi byo muri iyi si, akumva byinshi byo muri iyi si. Reka rero abawe uduhishurire iri jambo uduhaye, iri jambo ryawe turibike mu mitima, kandi ngo umunsi umwe uzohishurwa ari wewe jambo, bose bamenya ko ari wewe jambo. Reka n'imitima yacu n'ubwenge bwacu bihishurirwe muri uyu mwanya yuko ari wewe jambo. Iri jambo twumvise ari wewe, kandi wewe uri ubushobozi, kandi wewe urahambaye, kandi wewe aho uri byose birahinduka. Reka ivyiyumviro dufise twigishwa n'ubwenge bw'iyi si, twigishwa n'ivyo tubonesha amaso, ivyo twumvisha amatwi y'umubiri, mu izina ryawe Yesu Kristo, bihindurwe n'ubushobozi bwawe. Dufatwe mpiri mwami Yesu Kristo, nukuba mu bugombe bwawe, tukagendera muri wewe, ahubwo dushishikare kwimatanya nawe, tugendana nawe, tugenda uko wifuza, ubugombe bwawe bwifuza. Tujakarire ico, tube abaja bawe b'icifuzo cawe, y'ubugombe bwawe mwami Yesu. Aho iyi si vy'ukuri iriko irahera, aho iyi si mwami Yesu Kristo, ukwifuza k'umubiri, uvyo twifuza bitobuza na gato y'isi guhera, kuko wewe ntaco udakora kugira ngo ugabishe abawe. Reka rero uhishurire ubwenge bwacu yuko ivyo ducamwo muri ibi bihe, ingorane ducamwo, ibibazo ducamwo, atana hamwe bihuriye n'ubwiza tubikiwe, ariko imibabaro ducamwo itwegereze cyane, itwigishe mwami Yesu Kristo yuko ari wowe buruhukiro. Twaba turiho muri iyi si, twaba turi maso, twaba dupfuye, twaba dusinziriye, muri wewe tubeho tubanye nawe mwami Yesu Kristo. Tugenda twambaye umubiri mu mwanya uturindiye muri iyi si, ariko mwami Yesu Kristo turi kumwe nawe, turi muri wewe Yesu, turuhukiye muri wewe, kuko niwe karuhuko kacu mwami. Nta handi hova amahoro atari muri wewe, nta wundi atanga amahoro atari wewe Yesu. Ni wewe twifuza, kandi iri jambo turonse niryo wewe. Reka turibike muri twebwe, ubushobozi bw'iri jambo biduhereza amahoro, amahoro atavana n'ikintu na kimwe cyo muri iyi si.
ehe turaraba tukabona tukumva ivy'isi bibamwo, kandi wewe ntiwigeze ubesha. Waravuze ngo bizobaho, ntibizobura kuba, ariko abawe bose bazoronka amahoro. Tuzogumana amahoro mu gihe tugumanye nawe, mu gihe tugendanye nawe, mu gihe twumiye kuri wewe, tukaguma tukurindiriye dufise ishaka, arico duhahamukiye kuzobana nawe, kuzokubona, tuzokubona uzoza kandi uzodutwara. Mwami Yesu Kristo, reka rero datanye n'icubahiro, ntiturondere ibyo tuma tudibama, ntituzogendere mu byo tuma tudibama, tukavuga ngo twibereye mu mahoro no twewe, ngo twibereye mwami mu mutekano, kuko igihe nk'ico nico wavuze ngo kizotuma batungurwa benshi, bagakubitirwa surprise, ukaza nk'igisuma. Ariko muri iyi minsi nyene rero Yesu, reka tukurondere, tugushake, tukurondere mwami Yesu Kristo, tugume tushaka mwami Yesu ubuntu bwawe, urukundo rwawe bitubohora, bikadutandukanya n'ivyo mwami Yesu Kristo iyi si twigisha, idini rikatwigisha, rikadusamaza, tukagenda tutagendera mu bugombe bwawe. Tukumenye gose, tumenye ubugombe bwawe mu bihe nk'ibi. Ariko twese abaje ngaha mwami Yesu, usubire twibutse ko ngaha mw'isi atari wacu, usubire twibutse ko ngaha mw'isi atari wacu vy'ukuri, ko turindiriye umukiza ahazova iwacu, tukazomusanganira kugira ngo tubane nawe mwami Yesu. Maze wavuze ngo ntiwadushiriyeho kuraka kwawe, ntiwadushiriyeho kolere yawe. Oya, nta numwe azoyibona abo bari ngaha. Twifuze ko ata numwe azobona ukuraka kwawe, ariko twese duhore twiteguye, duhore mwami Yesu Kristo duhahamukiye twese kuza mwami, kukubona mwami Yesu Kristo, kuba inyego zawe bwite, kuba abaja bawe mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Utwigishe mwami Yesu Kristo kugendera mu nzira zawe, kugendera mu ntambwe zawe. Hari igihe bitoroshe mwami Yesu Kristo, mu bihe bitoroshe benshi bakakuvako, tukakuvako, tugasanga duciye mu nzira atarizo. Isi ikaduhereza izindi nzira, ikaduhereza mwami izindi proposition, ikaduhereza izindi nyishu. Ariko mwami Yesu Kristo, reka twibuke ko turi mu kiganza cawe, duhore tukwibuka wowe watubambiwe, twibuke ijambo ryawe ry'ubushobozi, maze niryo duha kunesha mu gihe turi mu ntege nke. Ubushobozi bwawe bukorera muri twebwe mwami Yesu, bugaragare, maze tube vy'ukuri umuco n'amatara. Reka twese Yesu Kristo mw'izina ryawe rihambaye twibuke ko ari wewe unesha, twibuke ko ari wewe mwami Yesu Kristo wanesheje iyi si, yuko ari wewe gusa, wewe wenyene, utari muri wewe atazonesha iyi si. Twibuke ko dushobozwa nawe, uduhereza inkomezi. Twibuke mwami Yesu Kristo misi yose kugira icitegererezo, kugira icitegererezo ijambo ryawe, duhore turyiyumvira ko ijambo ryawe, duhore tugyibuka buri mwanya ijambo ryawe, duhore mwami Yesu turirimbura ko, turyiyumvira ko mu mitima. Iri jambo twumvise turibike mu mitima yacu, maze ridufashe mu bihe bitoroshe, maze ritumurikire mu nzira ducamwo mwami Yesu Kristo. Muri iyi si, mw'isi iri mu mwijima, ariko wavuze ko twe tutaraba mu mwijima. Ababoregwa mu mwijima, ariko twebwe turaba mu mwijima, turaba mu muco. Ari wewe Kristo, ari wewe mwami Yesu. Reka tugende rero duboregwa, ahubwo mpemu yera, gusura mpemu yera atuyobora muri byose. Kandi waravuze ngo amajambo tubwira, ijambo heje kutuganiriza ubunyene, ngo aya majambo ndababwira ngo niyo mpemu. Reka mwami Yesu tuyahereze consideration, tuyahereze ikibanza kwiriye, tuyahereze mwami aya majambo turiko turumva mw'isi, ibiriko biraba, impuha, intambara, ibiba. Mwami Yesu, ntabari vyo duhereza mwami wo mwijuru ikibanza gikwiriye, ariko wewe nyene ico wavuze tugihereze ikibanza gikwiriye, kuko ibintu bizobura kuba. Ariko tube incabwenge, tugire sagesse yawe, tumenye ico bitwigisha, tumenye igihe aho kigeze, tumenye kugendeza ibihe mwami Yesu Kristo. Maze datenye n'icubahiro, tumenye ko kuramukwa kwacu
kuri hafi kurusha igihe twizeye mwami Yesu Kristo. Ndagushimiye kubaje ngaha bose, ubibutse ko afise mu kiganza cawe atanumwe ashobora kudukurayo, nta numwe Yesu, nta numwe Kristo ashobora kudukurayo, kuko twashizweyo na data mwami Yesu. Nuko rero dukomereze muri ico kiganza, natwe dushishikare kugumayo, twumve ko ariho tunyegejwe. Ariko mwami vyo dushikira vyose, impuha zoza mwami, umuyaga woza mwami Yesu Kristo, imvura yogwa mwami, inkukura ikaza tugakubitwa Yesu, reka twibuke ko duhagaze kuri wewe. Ni wewe rutare mwami Yesu, ni wewe mwami Yesu Kristo, ni wewe rutare tunyeganyiga, ni wewe mwami wo mwijuru duhagaze ko, kandi duhagaze ko dushize amanga. Kandi Yesu Kristo turizera mu mitima yacu yuko hari ineza tubikiwe, yuko hari byinshi tubikiwe birengeye ibi tubona muri iyi si biriko birahera, kandi byose bizosha ngo bigaturirwa n'umuriro bikavaho byose, ngo hakaba ibiremwa bishasha, ngo hakaba kuremwa gushasha. Ivyo nivyo twizigiye, nivyo tuzobamwo, aho kuzoba ukugororoka, isi izobamwo ukugororoka, ukugororoka mwami Yesu Kristo wazanye uno munsi ugahereza abakwizeye, ngo aho niho hazoba muri iyo si mwami Yesu Kristo uko kugororoka. Ataburiganya buzobaho, atagupfa kuzobaho, atampuha zizobaho, atangwara zizobaho, atagupisha bizobaho mwami Yesu Kristo, atakuruha kuzobaho, atantege nke zizobaho. Aho niho twiteze kandi turizera ko hazobaho, kandi tuzoshikayo turi kumwe nawe. Ni wewe nzira, ni wewe kuri, ni wewe bugingo, ni wewe uzodushikanayo. Urakoze muri uyu mugoroba, reka mwami uwo wacishije mumugirire neza, nawe aya majambo avuza ashishikare kuba muri we, natwe tuyakire tuyabike mu mitima yacu, kandi tuyashire mu ngiro. Ntitwihende twumva gusa, ariko tube abumva dushira mu ngiro. Urakoze Yesu Kristo, udukomereze muri wewe, udukomereze mu nzira zawe. Icubahiro mwami Yesu Kristo, ubushobozi mwami, amahoro yawe atagira ukwangana atangwa nawe aho vyagiye, aho uri Yesu. Ashibamira imitima yacu, ashibamira imibereho yacu, ashibamira imiryango yacu, aho tuba hose mu buzi, aho tuba ivyo turimo vyose, situation turimo, amahoro yawe aneshe kandi aganze. Inganji, icubahiro no kunesha bishishikare kuba ivyawe ubu nihe bitazoshira. Ni mu izina ryawe dukomeye amashi menshi, amen.